uyu munsi nifuje ko turabira hamwe uko aho hambere bagira ibihe guhera ku bihe vy'umunsi ibihe vy'ukwezi nuko babona ibihe vy'umwaka bishimikije ivyo babona n'ivyo batabona ibihe bitwereka ihindagurika ry'ibindi bihe twishimikije rero ivyanditswe na Patino kaja mu gitabo ciwe aho rero yatanguriye kuko bagera ibihe vy'umunsi tugiye kumurika kuravuze ati ibihe vyinshi rero vy'umurango vyo vyafatira ku bikorwa vy'inka twarigeze kuyaga turerekana agaciro k'inka mu Burundi kuko inka bavuga ko ari maze yose ushobora kuyirya ukayinywa ukayambara ikagufasha mu vy'uburimyi none turabona ko inka yagumiza mu bihe vyose vy'abarundi na cyane cyane no mwibi vyo kugera ibihe vy'umunsi kuko bafatira ku bikorwa rero ngo vy'inka bikaba rero ibigererezo vy'umunsi vyama birabiga rero ku nka nizo zari zimeze rero nk'uyu munsi uko isaha imeze umuntu araba ku isaha akamenya amasaha ageza hari gitondo rero hakaba n'umutaga ariwo rero bita umurango mu kudeha kuvuga kwama bavuga umwami mutaga kuko hamaze kuba umwami mutaga niho baciye batangura kuvuga ngo ivy'umurango hakaba rero n'igihinga munsi hagize izuba ryahindukiye agomba kuba ku muhingamo haba rero n'umugoroba w'ikirengazuba ivyo navyo bikavugwa hajya rero izuba riba ririko riraba rishaka kunyika umunsi rero watangura inyomvyi zejeje kuvuga ugahera inka zitashe ibice bikuru vyarimwo vyari amugurura amakama amaturuka y'inka amataha y'inyana zibidogeza amataha y'inyana nkuru amashoka hama rero hajya rero mu mamina ngohe hakaba n'amaturuka y'inyana amahodoka kujya kibera inka amakwaza amataha y'inka umunsi rero ukabuheze hama bakugarira bagatangura ijoro ivyo bihe vyose ugerageje kubiraba ni bihe umuntu azi ivyo korora kw'inka amenya ati n'iki gihe inka ziba ziri muri ibi inyana ziba ziturutse inka ziba zigiye kunywa amazi inka ziba ziruhutse ku buryo ari ibikorwa vyama bikurikirana ku munsi na cyane cyane yabungere baba baturukije inka maze umuntu akamenya rero icyo akwiye gutahura iyo bavuze bati ni mu mataha ni ukuvuga nk'ikiringo inka zitashe ijoro rero ngo ryatangura mu makama ni ukuvuga igihe batanguye gukama hajya rero bahejeje kugarira kuko bahejeje kugarira hatangura igikorwa cyo gukama hagakurikira rero amajya baca bafungura hama amajyama agacubiro rero mu gatiro y'akavaziko hama hakaba mikangura ya mbere mu kurindira ko hazi ikigo bitongo muri rinini no kuvuga hitiro riba ari nini cyane hama bakaza mu nkoko za mbere mu nkoko za kabiri igihe inkoko ziba zitanguye kubika ngira nk'abari abasukwemera kwa Kisilamu nibo bazi uko bama babikoresha ivyo mu gihe cy'amafungo ya Ramazan niho bamenya ati inkoko za mbere zirabitse reka tuje gutegura kumbure ivyo tuje gufungura inkoko za kabiri zirabitse n'umwanya wo guhagarika gufungura hama rero niho haca haza umutwenzi wakiye umutukura ujya mutwenzi uza mu gatondo kagira ngo burakeye mugabo hagaca gongera kwira hagakurikira rero umutwenzi wero canke umutwenzi w'inka wera hanyuma rero umutwenzi w'imbwa canke w'abatwa niho rero mu nyuma rero waza wirabura ari nawo witwa rero ngo nagahuru hama bugasubira kwira mu nyomviro bugaca buca hakaba mu gitondo umunsi rero gatangura iyo rero hageze igihe cy'umunsi n'ikijoro niho bagiye kwiyumvira ati none ibihe tuzobiharura gute niho baharura no munsi twifashishije isaha turabona ko igihe cy'umunsi cyangwa cy'umurango kimara amasaha 12 n'ijoro rikamara amasaha 12 ariko nabo rero ngo baratsivye barahejeje rero baratsiba imirembe ibiri ingana umwe rero bawudometse mu gatondo uhera mu mataha y'inka uwundi bawudometse buno nyene uhera inyomvyi zivuze basanga rero umunsi n'ijoro birangana ivyo niko baheza bakagera ibiherero bigize umunsi ariko ntivyahereraho kuko baca baje kuraba n'ibihe bigize ukwezi nako rero bakurimburamo nako ibice bitatu hagaca haba rero igice ca mbere citwa imboneko hakaba imfato n'imito mu mboneko rero ni hajya ukwezi ngo kuba kugiseruka bavuga ko ari imyezi hajya rero kumaze gufatanaho ni mu myiza hajya rero mu nshiriro gusigaye ari gutoyi bakavuga ko ari mu mpito canke mu ndindanye z'ukwezi ukwezi rero kwamara iminsi 30 muri rusangi imboneko rero zamara iminsi 14 imfato nazo nyene zikamara iminsi 14 hama imito zozo zikamara
nk'iminsi ibiri kuko avuga ko hajya biba biziza bukeye ukwezi kuba kuza bukeye. Wagira inka rero yimye ari mu mboneko ari mu mpito yarambura akamenya rero igihe ivyariramwo yarabiharura hama rero n'abantu niko bagerageza rero igihe bazomenya igihe bazokama igihe bazogira mu bindi bihe vyose yaba rero n'abahora bagira ibikorwa bitandukanye haba ari nk'abapfasoni bakamenya igihe bazoharura ibihe vyabo baharura batyo rero no mu mvura bakamenya igihe igabanuka akazuba kakaka hama bakavuga ko yatanze umuco. Ivyo rero ntivyagarukira no ku kwezi gusa kuko n'umwaka baba bagera ibihe vyawo bakamenya aho umwaka ugeze kuva ugitangura canke kuva ugiye kurangira. Umwaka rero wo ngo wamara amezi 12 hama rero bapfundika imigozi mu ntango z'umwaka bakagira amafundi 12 ukwezi guheze bagaca ipfundo rimwe gushika amezi agahera. No munsi bahoresha ibirangaminsi naho nyene ni ikirangaminsi kiba gifite impapuro 12 uko ukwezi guheze bagakura ku rupapuro rumwe kwerekana ko ukwezi kurangiye. Umwaka rero bavuga kuri ibice bibiri hakabamo rero agatasi n'iki agatasi karimwe impeshi n'iki ryagose amezi rero y'imvura y'abaramezi 8 none munsi ngira ko ariko biri nuko gusa vyahindusko akurikirana yari igitugutu umunyonyo Kigarama Nzero Nyamagoma Ntwaranira Ndamukiza na Rusama. Amezi y'iki nayo rero y'abarane yari Gwero Mukakaro Nyandagaro na Nyakanga. Umwaka rero wahera muri Nyakanga imirari ivuye mu gahinga imvura igaca itasura uwundi mwaka rero ugatangura. Mu kugeraho umwaka ugeze abarundi rero baharura imirima n'ivyimburo hatangura rero umutasuro mu itera ry'ibigori hagakurikira rero irima ry'ibiharage hama bagasubira ibiba ry'amasaka hanyuma hakaza utundi dukorwa twiruhande. Amezi y'ikirundi rero yarafise nico yerekana bivanye nuko yitwa insiguro igikorwa bakora muri ico gihe n'ibindi. Ukwezi batangurira ko mu guharura ni kujya guheza iki kwari gitugutu naho no munsi batangurira kuri Nzero. Hajya rero imvura iguye bagatera ibigori hanyuma imvura n'izuba bigatugutirana. Ukwezi kwa kabiri kwari munyonyo rero bavuga ko kunyonyora ingamba z'ibiharage kwaba ari ukwezi rero kunyonyora ingamba z'ibiharage. Kwa gatatu rero kwa Kigarama muri uko kwezi inka rero zararya zikarisha hamazi gahimba ubwatsi zikagaramanga zihaza umuyonga. Amapfizi rero yirwa arivuga. Ukwa kane rero bari Nzero haba ari inzara rero abantu bazerera baja gusuma muri uko kwezi bakaba babiba amahonda. Mu kwezi kwa gatanu yari Nyamagoma ibigori vyaba bigomoye hama rero kandi ari mwica ry'amahonda naho kwa gatatu yari Ntwarante. Muri uko kwezi rero ibigori babitwara kwijanja imyungu nayo bayitengatiye mu minwe bibaza ingene babishikane muhira. Nibaza ko iyo Ntwaranira muca mumva bibaza uko batwara ibintu babimbuye. Naho ukwezi kw'indwi iyo Ndamukiza iryo zina rero mu kurisigura bagira ngo nukuvuga ngo Murandamukiza bariyo kuko inzozi zaruzura zigasesa inshuti yo hakuno ntibikije kuramutsa iyo hakurya. Uko umunani ko rero ngo kwitwa Rusama iyo Rusama rero muri uko kwezi ngo haba hari imvura yarasama rero ku murambo umwe uko bihereranye izuba ryaka ukajibona rero isumiye ku wundi murambi ikagwa igasubira rero ikamira. Ukwezi kw'icenda rero yari Gwero bahinduye izina bakitwa Gwirabura ngo hatutumbe bitutumbwe rero ibitutumbwe abungere rero bagacana ku mivumba hera amateke n'amahonda. Muri uko kwezi rero ngo ntibajye umwaka w'uburo nuko kwezi rero kumbure no munsi kwitwa Ruheshi. Ukw'icumi rero yari Mukakaro ivyatsi vyaba bikakaye vyumye amahonda bagatema bushaza n'ibiharage. Ukw'icumi na kumwe rero koko Myandagaro ngo amahonda yaba yandagaye ku mirara. Kwezi rero kwa 12 yaciye Nyakanga ngo haragwa imvura y'igisangura bita insindagira bigega niko rero basizamwo abafise impeta bakazikubita. Muri ugo kwezi rero haba hari izuba nyinshi. Uko kwezi niko rero bita karangaza bisabo niko kwaheza umwaka. Karangaza bisabo rero nibaza ko ari ukwezi kwatuma abantu nivyo bimbuye bihera. Abandi rero batangura guharura amezi y'umwaka muri Nzero ukwezi
kubiba ry'amasaka umwaka ugahezwa n'umuganuro mu mpera za Kigarama none munsi rongera nico kirangamisi no munsi abantu bakorera nuko rero turumva ko abo hambere baba bafite uko bagira ibintu bakamenya ibihe aho bigeze guhera ku munsi guhera gushika ku kwezi no ku mwaka nibaza ko nibinjana bari bafite kumbura uko bo biravye naho batagerageje kwerekana kuko twemeza ko ubuhinga aho hambere bakoresha ko bari ubuhinga bwisangije kandi bufise ico buhurira ko n'imibereho yabo ya mission service. Kazoza FM, be your own boss.